Ikijuju ninde? Umuja ninde? Ngo udasa nawe ni ikijuju. Ngo uwuzi ukuri ni ikijuju. Ikijuju ninde? Ni wewe warerewe mu nzu y'umwicanyi Bizoza. Umucakara ubivuga kuko wabibayemwo ushumbiye Bizoza. Noneho ndatahuye icivyara n'ingwe. Uratuka abana b'Imana ngo nabaja. Mugabo ari we wabutanguye. Urabatuka ngo nabaja. Ariko warezwe mu vyabo. Winjiye inzu isakaje ibati. Amatara yakaka yabayemwo abo wita abacakara. Uvuga nk'uraga. Kuko imyuka yabo irakuyaza. Irabayaza. Yaragupayuye. Irakwimisha n'ibiguha uburenganzira bw'indaro. Barakuyaza. Ikijuju kirongorera ku ndaro kigacikiza. Ikijuju ni wewe warerewe mu rwanko. Ikijuju ni wewe warenganije umunyeshure wigisha. Ikijuju ni wewe waranzwe nuko wibaza kuruta abandi. Ikijuju ni wewe ukekeza impfuvyi. Ikijuju ni wewe uzi ko wandikiwe gutegeka ata kontra Imana yagusinyiye. Ikijuju ni wewe ubuza rubanda nyamwinshi kwiga. Soma I na U y'umuhima bagaza. Ikijuju ni wewe wica abavyeyi ntuhoza impfuvyi n'abapfakazi. Ikijuju ni wewe uciyumvira nka Bizoza na Simbananiye. Ikijuju ni wewe upfuye uba munsi y'ibiraro muri Amerika. Ikijuju ni wewe utondera indya mu Buraya canke Amerika. Ikijuju ni wewe utagira akazi ngo wibesheho. Ikijuju ni wewe wize ntumenye kwinjira muri societe nshasha bimwe bita integration. Hanyuma ngura inda y'umwami, ubwami bwa Yuda. Hehe nakamenyo reka kwicurira. Uzitoza mu matora yo mu Buyudeha ryari. Urarungika ADN. Turabe hanyuma niwasanga ukwiza ibiharuro bisabwa uzoce utuma indege yabo kukurerura kuko baraguhomvye mu iterambere. Nakamenyo akamuna. N'abagusumvya inzobe siko babiyitirira. Nkenswe wewe urico nihoreye. Kuvuga menshi siko kuyamara. Incabwenge irya ivyo yakoreye ntisega. Incabwenge iba mu nzu yiyubakiye. Incabwenge igiye mu mahanga ishinga amashinga. Ramba ntwari mboneza nta fatiro. Uri ntagereranwa. Icumu ry'umuhunda uracumita ntuhusha. Incabwenge igira urufasoni mu mvugo. Ikijuju kiba mu nzu canyaze kandi aho kuyisubiza cagirizanye n'inzu ko ari amacakubiri. Ikijuju kunyaga, kwica no gukumira kivyita ubumwe. Ikijuju cita ukuri amacakubiri. Ariko ikinyoma ngo nubwiyunge. Ikijuju kizira kubona amagufa y'abishwe, kuyanyegeza ngo nubumwe bwuzuye. Ikijuju kizira amarira y'impfuvyi ngo nibayamire nibwo bumwe. Ikijuju gikokeza ingwano kugira cinjire izo kitubatse. Ikijuju gisabira amakuba igihugu mu kurondera ibihano mubera. Ikijuju cigira impunzi mu mahanga kandi cemeza ko camuka Ubuyudeha amahoro, amatara n'amahonda bihabarizwa. Ikijuju cica umwami na perezida, muganga muvura, mwarimu amwigishiriza abana, imikangara Burundi bw'ejo kigapakira gisuka muri Ruvyironza. Ikijuju kigira umunezero igihugu cuzuye nyarucari. Kirihaya ngo burakenye. Bamwise Kavantara kandi nivyo. Nta wica nka Micombero na Simbananiye afise amamuko mu bwa Nyaburunga. Twaratewe ntitwabimenya.
duha indaro umuziro. Imana iba irerekanye ko ivugira mu bantu, kuko twese twarawuziririza. Mwarabibonye akaje mu nyuma. Rwagasore fye, Ngendandumwe fye, Nyangoma fye, Mirekano fye, Mwambutsa fye, Ntare fye, Ndayahoze fye, Ndadaye fye, Bimazubute fye, Sentamo fye, Ntaryamira fye, Nkurunziza fye, Atarurwo akarambararo. Impembo y'ukurenga umuziro kuba kurambere ikwega umuvumo karamanda. Sije nohahera nihaherewe kavantara. Umuvumo w'ubwibone uzokubera icigwa umunsi utazoronka n'ugusezera ku mpanda. Ryari ijwi ry'imfuvyi Amida Ntahomvukiye.